imodoka nkijya kuyigurira umugore wawe iyo apfuma ambwira ati niyo naguze nari kumenya ati harimo intererano y'abadiaspora harimo intererano y'ibi nibiki nta Fernando ijya modoka yatwereka yayiguze akatwereka n'ukuntu yayiguze byose ariko nashaka kunyumvisha yuko ijya modoka ngo yayiguriye umugore wiwe nikibaho nigishaka gupasa ngo ni kadongo ya 8 ans ngo 27 ans 7 ans 8 ans ngo bamaranye ngo ni gift ngo muha none muziki Burundi dufate none usanga watanguye kuriha nyimba iyi new generation itanguye kugura amamodoka naho wo ba big fizo babande basatbi nta magift baraha abagore babo nta magift baraha abasheri babo none bajyanye imba bitarakura yareka ababubu rero nibo baje batwika cyane yaho bice bikunda none se baje bagurira imidugo basheri babo none umwanya si Fernando ari hit ni wosanga izina giye wari karari profitiramo na oya ijye ni showbiz ntuzi ko yaruka gukubita concert hanze yariko kudungo wosanga yayi ivyo ntibize bigukange yazanye amavamura hariho ibintu byishije inyuma hari ibintu byishije inyuma Liam promoter inyuma y'umuziki hari ibintu byishije inyuma byinshi cyane muri industry sivyo mwe murashobora kubaza abantu basanzwe barashobora kwibaza yo yamuhaye imodoka yo Fernando arafise amafaranga ararenza aragize bro arabura ni sauce yo gushajira umuceri urumva ni ibintu bishika ugasanga bamwigeto umva basi just ubuzima aba star barashaka ubuzima bwiza ariko siko biri urumva si bose vraiment ariko siko biba biri ariko ndakubwiza la vérité ijya modoka si Fernando ntayigeze agurira umugore oya urafite amakuru c'est ma showbiz none okay baza kwame bafata ama video bayirimo toujours hari ni foto ya posting ndavuga ati turagiye igitegi wacu na Beresima na modoka ya Beresima none iratanguye kudugana okay ndakubaze ugiye ngaho ugakota imodoka sivyo sasa 50 nuko imodoka umunsi wose sivyo urayitwaye cyangwa uri kumwe na nyeneyo uramuguriye ibiye uragize kufite imodoka nziza urayirigwanye uravuze ngo ngiye igitega uri si uko yari igitega nabonye ari mu biti yayifotoreje mu biti okay tugiye mu biti aho muri zabo nitwogenda tukayifotoreza tukavuga ko twari ruguru ucaba kimodoka wewe urabivuguruje katari gwiwe aya nta modoka Fernando yagurira umugore wiwe nkijya aya ubwo ntararushira kako aba bari jendi babande yesu we ba big fizo ba satbi bande nta miduga nkijya baragurira abagore bawe bebe de le badju comme Fernando ngo baraguriye ibiduga abasheri bawe aho yareka showbiz z'ababana narababwiye ntizitwika zizatwika vraiment zizafise inguvu nyinshi oya bamukora showbiz ziboneka ari ugomba ndakubaze rero kundirimbo shash yasohotse uyu munsi nibaza ko wayibonye indirimbo twa kwepa ya KIRIKOU Double J na Feel Bite indirimbo wayibonye gute indirimbo yaguhaye ihe motivation bon indirimbo iraryoshye cyane indirimbo ni indirimbo biboneka ko yatwaye imitahe myinshi irimo imitahe myinshi ni indirimbo ikoze neza kabisa ikoze neza n'ama image n'ukuri yes guys turabaramukije cyane abakunzi ba Link Arenalu ubwo mwese mudukurikirana muri kompande zine z'isi misi yose ni mwaramutse namwiriwe bivana naho muherereye hari abadukurikirana muri mu Burundi hanze y'u Burundi yes twongera tubabwira ko tubakunda cyane sivyo gano cyane gose abakunzi bacu turabakunda cyane mwebwe mwese mufata kanya mukora byo twakoze vraiment mwubahwe kabisa twongera tubabwira ko mubandanye muduteza imbere tubikesha mwebwe mubandanye mudushigikira wowe utaragira subscribe nabe wikore wowe utaragira share uravuga sharing kubera ko ufise inshuti ufise abagenzi bakenera kubona ivyo uba wabasangije yes yego turafise Link Arenalu muramubona no munsi niwe aje nk'umutumire ariko imbere ya byose tubanza kubibutsa imisi yose byo dukora muri photography turafotora turakora ama clip turakora publicité promotion z'abaririmbyi
ivyo nivyo dukora ngaho dukeneye atwandikira ku mbuga zacu za Facebook ukaza dukorera ngaha mu Kigobe hepfo ya ambassade kuri Hotel Kibuno. Uno musere nabazaniye aru nk'umutumire katubanze tumuramutse mwese ngira muramutse ariko hari n'abashasha batamuzi bakeneye menya bien sûr haru ushaka kuramutsa abakunzi bawe. Ndaramukije abakunzi banje ndabakunda cyane ni Linkarlen Alu comme d'habitude Miss Mafyeli gwamenye mfisumene no masoyinyana ndakwakiriye asanzwe ari wawe ariko ndakwakiriye nk'umutumire no munsi. Merci. Ya meze neza ariko yego meze neza ndashima kabisa. Umunsi kuri wowe kubwira iki iyo ubonye burakeye burije kuri bikubwira iki? Bon icambere na mbere mbanza gushima Imana vraiment iyo kuko hari benshi bataba babonye uyu munsi. Umunsi kuri jewe ni ikintu gihambaye cyane. Yego. Yeah. Turashima Imana kuba yadutumye duhema umuko w'abazima. Yeah, kuri micro ni Liam promoter mbandi behind the camera. Ariko igihe nicagira muzombona ntaco ari becha kuma bavuga ngo none tutakubona muzombona injuru sibyo no kwaesha muzombona jewe ni boga muzombona one day mutaniona tu. Yeah. Yego aro no musirena gutumiye kugira ngo tuvugane abakuru yo muri industry ya 2-5 amakuru avuga mu Burundi mu gisata c'imyidagaduro. Yeah. Icambere umuziki w'u Burundi ubona gute? Uriko uratera imbere uriko uratera usubira inyuma? Umuziki w'u Burundi je mbona ari sawa. Uriko uratera imbere cyane. Ya uriko uratera imbere kuko vraiment no kuri bari mu bikorwa byose. Ya bari imbere ko gifatamo neza cyane. Ego harire ama showbiz yo muri industry tugomba duhe abakudukurikirana twongere tugire ico tuyavuze kuko hari abafana batabamenye biriko biraje imbere. Yeah. DJ FERNANDO yarayagabiye imodoka umugore wiwe igisupusupu ciwe berisima wiwe modoka nziza ijya nkuru warayibonye wivuga ku iki nk'umusesanguzi nk'umuntu yama muri amakuru mu industry akurikiranira hafi. Yeah. Bon jewe nkuko jewe ndabibona je razi kuri FERNANDO je mbona yuko hari bwagere yuko bon haragera yuko hakado umugore kuko ijya modoka ni modoka irenze ni modoka izimvye rero ashobora kubona indirimbo ziwe zitariko zirakurikiranwa nkuko yarabyiteze canke nkuko yarabishaka akaca ishaka tugume tumuvuga nkuko twahora tumuvuga mwiyo misi heze akaca avuga ati bon reka ndondere showbiz ngira kugira ngo reka kwifotoza ku modoka none si ibintu bisanzwe atari iwawe ari umugenzi wawe none wewe kubera iki atoyigura none? Oya nta FERNANDO yogura imodoka nk'iki kubera oya kuko urabona Liam promoter imodoka nkijya kuyigurira umugore wawe iyo apfuma ambwira ati niyo naguze nari kumenya ati harimo intererano y'aba diaspora harimo intererano yibi nibiki nta FERNANDO ijya modoka yatwereka yayiguza akatwereka n'ukuntu yayiguze byose ariko nashobora kunyumvisha yuko ijya modoka ngo yayiguriye umugore wiwe nikibaho nigishobora gupasa ngo ni kadongo ya 8 ans ngo 27 ans 7 ans 8 ans ngo bamaranye ngo ni gift ngo muha none muziki w'Uburundi usanga muziki w'Uburundi dufate none usanga watanguye kuriha nyimba iyi new generation itanguye kugura amamodoka naho ba big fizo babande basatbi nta magift baraha abagore babo nta magift baraha abashari babo none bajya nyimba bitarakura yareka ababubu rero nibo baje batwika cyane yaho bice bikunda none se baje bagurira imidugo bashari babo none umwanya si FERNANDO ari hit ni wosanga izina giwe ariko ari profitiramo na oya ijye ni showbiz ntuzi ko yaruka gukubita concert hanze yariko kudungo wosanga yayi ivyo ntibize bigukange yazanye amavamura hariho ibintu byishije inyuma hari ibintu byishije inyuma Liam promoter inyuma y'umuziki hari ibintu byishije inyuma byinshi cyane
muri industry Yagute. sivyo mwe murashobora kubaza abantu basanzwe barashobora kwibaza yo yamuhaye imodoka yo Fernando arafise amafaranga ararenze aragize bro arabura ni sauce yo gushirajira umuceri urumva ni ibintu bishika ugasanga bamwigeto aba mwigeto umva basi just ubuzima aba star barashaka ubuzima bwiza ariko siko biri urumva si bose vraiment ariko siko biba biri ariko ndakubwizera veide ijya modoka si Fernando ntayigeze agurira umugore oh yeah urabifite amakuru c'est ma showbiz none okay baza kwame bafata ama video bayirimo toujours hari ni foto ya posting avuga ati turagiye igitego iwacu na Beresima na modoka ya Beresima iratanguye kudugana okay ndakubaze ugiye ngaho ugakota imodoka sivyo sasa inkanti nuko imodoka umunsi wose sivyo urayitwaye cyangwa uri kumwe na nyeneyo uramuguriye ibiyero uragize ufite imodoka imodoka nziza urayirigwanye uravuze ngo ngiye igitega uri si uko yari igitega abonye ari mu biti yayifotoreje mu biti okay tugiye mu biti aho muri zabo ntitwogenda tukayifotoreza tukavuga ko twari ruguru Muchama kimodoka wewe urabivuguruje katari gwiwe aya nta modoka Fernando yagurira umugore wiwe nkijya aya ubwo gwego ntararushira kako aba bari jendi babande yesu we ba Big Fizo ba Satbi bande nta miduga nkijya baragurira abagore bawe bebe de le badge comme Fernando ngo baraguriye ibiduga abasheri bawe yareka showbiz z'aba bana narababwiye ntizitwika zizatwika vraiment zizafise inguvu nyinshi oya bamukora showbiz ziboneka hajye deja n'abantu benshi bamaze gukagura yuko ati ijya modoka aho yareka amahera yo yakuraye yo yakuraye ntumbwire ko uyu muziki nguri hagose ko acagurira imodoka umugore wiwe oh yareka usanga none ari umuntu yamutayemwe imitaha atigenda ugurira umugore wawe Liam promoter bishoboka tureke no guhari abavye ngaha biyubatse bikomeje bariho sinavyane erega bariho ariko ndakubwizera verite nta ujya muhungu yoshogomanga ngagiye gusaba babura kuja gusaba imitahe yo kudandaza bagenda gusaba imitahe yo kugura imidoga abagore babo none ngaho ije sivyo ni showbiz oya ni showbiz okay tugire ngaho nyene tugende ku muririmbyi Dramati ahejeje gutangaza ko indirimbo yiwe barayifuse urazi ko yaheruka hanze gukora amasanamu ngo barayifuse ngo biki ngo kandi ngo yaramaze kubitohoza ngo umuntu yamutangiye idiri yo muri industry bamuzi iyo nkuru shaka nayo tuyivuge ko wisangiza abafana bon ikintu cyo navuga kuri Dramati nawe nyene ariko arakora showbiz je niyo mpamvu namvuga ati izi showbiz z'aba bana bakiri bato niko no bivuga nta nguvu na nkeya zirimo uzi impamvu kuko jewe ntushobora kumbwira umuntu nka Dramati sivyo arafite abantu bamukorera umuziki sivyo ngo bamutangiye ngidiri ngo ibiki ngo amasanamu ngo yatakaye bon Dramati kubona yo postinze kujya nta muntu abifitiye ubuhamya by'ukuri ko byo bari ibyo nuko bitoba ari ibyo ariko jewe ukuntu ndabibona Dramati urabona yuko umuziki wiwe usa n'uwahagaze kabisa niko no bivuga kuko ntari karavugwa hariko bavugwa ba Fernando ba Melanine ba Rinoji bande aba bariko barasohora indirimbo ko wewe inguvu mu muziki umengo kweri zacitse kabisa sivyo je niko no bivuga kuko ukuntu je ndabibona ahubwo Dramati ariko arondera ukuntu urumva ariko arondera ukuntu ariko azana inkuru sinzi ko umva je ujya nkuru yiwe iriko ituma ariko atuma abantu bogira just ariko azana gahinda mu muziki bahave bagira ngo yo baramugiriye nabi Dramati nawe avugwe sivyo avugwe kugira ngo umuziki wewe kumburuze gusohoka nawe ariko aravugwa ahubwo jewe no muhimiriza yuko yorondera indi showbiz
izifise inguvu nyinshi sivyo izifise inguvu nyinshi kugira ngo abaceko aba bariko baravuga ubu nawe avugwe mu bandi urumva kuko kucuhita raba Fernando yareka avugwa yuko akundanye n'ujya mu mukobwa sivyo na Melanine bakora bamugwaniye sinzi bamukunze bose ubu nahatanze ngo atanze kadongo ku musheri wiwe urumva si nkuru yo cahita afuta urumva iri kiravugwa cyane nawe ariko avugwa yuko ngo bamufutiye amasanamu yiwe y'umuziki sivyo ngo hariho n'abazi ngo bagize ibiki bamuririye amadiri iki izo showbiz zitagize zidafasha z'agahindahinda zidafasha tanga uvuze ifise bahagarike bakubite showbiz kweri y'ubumesha izitwika abantu bose bamenya ati hamwe na twebwe ubwacu twebwe twanarize tuvuga ati nukuri ko Imana ndakekeranya ntavyonzi muga hariho inkuru umuntu ashaka kuraba gutya ukavuga ati ni showbiz kweri ikazitwika kabisa izifise inguvu shiramwe inguvu mu showbiz yanyu ko jewe ndiko ndaba ukuntu Dramata ashobora kuvuga ngo ngo yaragiye hanze yarasohoye indirimbo yakoze amasanamu iki ngo amasanamu yatakaye ni ikintu kidasona neza ku muntu w'umustar nka Dramati c'est que je ndiko ndabiraba mu bisanzwe sinahura ukuntu ivyo bintu vyogenda kuko je cambona umengo ntazi ivyarimo cambona umengo ntazi ivyarimo kuko yabazi ivyarimo ntushobora yabuzi ivyo urimo ntushobora kunsigurira ukuntu ngo nagiye hanze ngo nagiye gusohora indirimbo amasanamu yatakaye ngo bandiriye diri umva ni ibintu bidasona ni ibintu bidashobora kwinjira mu bwenge bw'umuntu eske aha mu Burundi n'aba director bari bahari sikumbure yarashaka ama image meza sivyo agiye hariya urumva ibi bintu mu muziki harimo ibintu hari abantu mu bisanzwe basireka ndabereke hariho abantu basohora indirimbo batarinze gusaragara ku mbuga batarinze gukora amashowbiz ku mbuga nibo benshi akarorero ba MB Data nibasohora indirimbo nane kandi zigakundwa hari amashowbiz bagira batarinze guhenda abafana pardon plus uhenda abafana niko abafana bakuvako barahunguruka buke bagenda kuko baca babona ati ibintu byose uyu muja mahora besha ibintu byose ahora besha ntubona Monia Fleur bari batanguye kumukagura yarabihevye kujya ndirimbo shasha nta bintu nk'ivyo yagize urumva kuko uhenda abafana bakuva ko bukebuke wowe uzaga umuje gusohora indirimbo wibaza ngo muri kumwe baragiye kera urumva baragiye kera atamuntu agusigaye ko ngagukunda menya kubumba abafanzi biwawe menya gufata abantu biwawe uvuga ati abantu biwanje bakunda ibi ubibakundishe kuko bandanije ubahenda please gumu bahenda bazokuvako rondera ikintu wo bakundisha reka guma musaragara ku mbuga ngo maka nkora ibi ngo ntibazora mu muziki wanyu why oya turashobora kuraba utarinze kudubesha reka kurinda murata umwanya none Liam Promoter tubwizanye ukuri ntihari abaririmbyi benshi uvugisha ukuri ntihari abaririmbyi benshi batarinda gusaragara kuri zimbuga ziwabo batarinze guhenda abafana benshi cyane none abariko barabesha abafana bibaze yuko baba kubungukike so je reka ngira ico mvuze nanje ngira ico mvuze kubera ko muziki w'Uburundi turawusangiye umuziki w'Uburundi ni wa twese
Dramati impamvu yoba yaravuze bijya impamvu nyinshi umuntu ashobora gusigura gasigurira nawe ariko baradukurikira kuko abadukurikira ndazi baraciye ubwenge nabo nyene barabona ati umuntu ariko avuga byo canke umuntu ariko twebwe rero nk'abantu turi mu gisata c'imyidagaduro tutegerezwa gutanga ukuri ko kuri ibi bintu abaririmbyi bavyiharaje byo kuza bategura amashowbiz kugira ava yuko indirimbo yabisohoka turabibona benshi babikoresha cyane ariko showbiz mu muziki zirarikuriwe kubera ko ni kimwe gituma indirimbo y'umuririmbyi irabwa kuko aba yagerageje kuvugwa rero abaririmbyi boza baratanga amashowbiz nyayo apana amashowbiz yo kubesha abantu yego ari uguma ndakubaze rero ku ndirimbo shash yasohotse uyu munsi nibaza ko wayibonye indirimbo yitwa Kwepa ya KIRIKOU Double J na Feel Bite indirimbo wayibonye gute indirimbo yaguhaye ihe motivation bon indirimbo iraryoshe cyane indirimbo ni indirimbo biboneka ko yatwaye imitahe myinshi irimo imitahe myinshi ni indirimbo ikoze neza kabisa ikoze neza n'amaimage n'ukuri byose ari sawa n'ukuri nta kosa na rimwe ririmo je murazi ko mvuga ikintu uko kiri ni mwigire kuri YouTube muyirabire iraryoshe vraiment subeshe uki kintu ukukuno abaririmbyi bacu bariko barakora urabona ko bizoha amahirwe umuziki wo mu mahanga kongera gufatisha ngaha uravye ugweka abaririmbyi bacu bariko uravye ugwego bariko vraiment hari amahirwe uha abanyamahanga umuziki nduni umuziki w'inyamahanga nta na gato ahubwo nibagumize ko babandanya bakorana ingufu nyinshi kuko plus baguma bakorana ingufu nyinshi baje nabo niko babura inzira yo kuza kudushikira kuko twe ubu ntitukibakeneye dukeneye Burundi bwacu natwe ko butera imbere indirimbo ni sawa indirimbo iraryoshe cyane iyo ndirimbo si wari wowe wese yoyikora irimo imitahe myinshi irazimvye vraiment so duhamagarira abantu bose kuraba iyo ndirimbo Kwepa ariko vraiment nibaza ko tworangiriza ngaha hari ibintu bisigaye so guys turabasezeye mwebwe mwese mwadukurikiranye ciao ciao bye bye